urashaka kubaza Nick ikibazo hama Nick abazi simbizi ikibazo mwazanye mani kandi vyerekeye muri clip twebwe tutabonye ibyo muri clip bon oya twese turafise amaso shima ko safi kandi twakoresheje inkumi nyinshi cyane muri clip video safi nk'ubu we hajya aho waravyigize abajyanye twatu turacting kandi yagiye atamuvugishije none warigumije cyane yagiye atamuvugishije akiyamunze ntabyo umenya yego twese rutume je hari umwanya bumaze kwira bariko baramfata amasanamu oya nibariko barafata amasanamu ahubwo twariko turaraba gutya umutipe yarapoteye gatonya arabura kwitere arabura yagiye kandi ujya bariko baratambana nawe nyene arabura mana bari sinabwaro nkakajya kubikubira Bonjour mesdames, messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Buja TV, the number one channel of this industry of Buja Flavor. Chakinyamakuru cy'amakibaza bishasha muvuga muri industry of Buja Flavor. Nkuko twama tubikora, reka tumaze dukengurukira Imana ya muri kumwe natwe imisi yose kuko tutari kumwe n'Imana naho twoshika. Hama dusubira dukengurukira namwe bwe abakunzi ba Buja TV mudasiba kudukurikirana imisi yose ko tuze kuganira kwa the first mugukiraba, ukaba the first mugira commentaire kwa the first mugira like na share. Turagukengurukira kuko your support is our power. Nkuko turi kumwe rero na Miro team. Guys, bikoje mazee? Salama. Uko fresh? Ibi ni kama murabizi kweli. Mboga ibyo muri go freestyle kidogo basi. Freestyle kidogo. Tambuka unyegera mukobwa mwiza nije bakubwiye nivyo. Ujya nukuri nije captain, nije ataka. Nibazo nkiza sado nterura sama. Nick Jenda Gema. Ntera na ushimbere n'inyuma sinduha. Ya sexy shape will drive me higher. You make me wanna listen, bad girl, feel so fire. Suka kwa mazi nshaka guhora. Kabumba kora umuti mvura mpera muganga. Benane nwashira hasi ibiganza. Jegeza batama bateshibanga. Smoke me rock a rasta abikore nk'umu master ndumuduguru mu driver injiza vitens nshika niyo shakaga yeah this an original Burundi boy go aya boro mari mwagira gute mari take my heart and carry go where you go is I want to go Chai, girl, you so fire. Mwili yellow papaya. Shake your bamba. Oh no, don't retire. Go. I say go. I say go. Kabisa ini Buja TV chakinyamakuru cy'abakibaza bishasha muvuga muri industry ya Buja Flavor. Murabona turi kumwe n'abantu babishoboye cyane is Miro team bro. Kuraje sana man. Kandi ya ndirimo twarikunze sana. Misi yose muri Buja hit ko tuje mu mushusho ukaba icyo mu gitondo cyo mu ijoro byose na irari. Kila siku. Asante sana. Ego hama n'indirimbo ni nziza twovuga bisa nuko izanye izindi image ngaho muri industry ya Buja Flavor. Nivyo mwari mwaratwemereye muri conference de presse duheruka gukora. Nizere yuko feedback mwazakiye zari nyinshi cyane mbe feedback zikuru bisange nabo baririmbyi muri kumwe muri industry ya Buja Flavor ziba zimeze gute ntabandi baririmbyi baba barabahaye support kuri icyo kivuga mwereka gukora sabaririmbyi gusa ni benshi ndavuga whole entertainment yose ego abaririmbyi baratubwira welcome back kandi mu jana back nziza twarabibonye ku mastati yabo twarabibonye babipostinga indirimbo welcome back Miro team batubwira ego nabandi bo bakiba umupira aba journaliste mwebwe nyene mwarabikoze sabaririmbyi gusumva twaronse support kandi feedback ni nziza cyane ego jewe ni mvuga ati igikorwa ni cyiza ku ruhande rw'abantu bose presque mwese mwarabibonye kuko n'indirimbo iriko iravuzwa cyane kandi iriko irabwa n'abantu benshi no kuri YouTube yabo ishika kuri novuga kuri YouTube yitwa Niko TV management barimwo ni Niko TV niko yitwa simbizi yani Niko Media ja kuri Niko Media uburaraba indirimbo channel ni Niko TV mugabo management muri mwe Niko Media
bari muri management yitwa Niko Media, gendera kuri channel yabo ni Niko TV, uraza kubona indirimbo Go baheruka gusohora Miro Team. Haba Miro Team rero duheruka turi babona ari bane bashe kuri bane batanu bro. Batanu. Ego benshi rero nibabimenye, ego boba byiza batubwiye uko byoba bishoboka cyangwa uko byoba byaragenze kugira basigara ari babiri. Simbizi canke Nick. Ivyo bintu nibaza ni ibintu birebire gose kandi turamaze kubigaruka ku njiro nyinshi. Ubwa mbere twatanguye turi batanu, sinzi vyabaye gatonya, umwe aravamo, dusigara turi bane, tumaze kuba turi bane, haraba uwundi umwe avamo, hanyuma mu nyuma aratubwira ati rumva vyagenze ukuntu turamwakira kandi mu muryango. Hanyuma niho haza kuba uwundi kandi avuga ati je kabisa ngomba fatwe ubundi buzima, ngomba nkora ivy'iwanje. Natwe turavuga ati kabisa wowe wumva utakiri muri wewe, bandanya caragenda. Niho twaca dusanzara gatonya bivanye nuko twese twahejeje amashure twese Emel Loveness niwe yarasigaye yiga. Hanyuma Nike yaciye atembera gatonya arava mu Burundi. Dizi nawe nyine yacaragenda we nubwo yari yasanzwe yabihagaritse. Jenje nasigaye ngaha na Eme canda Gitega gatonya na cindo nkara akantu ko kwisumamo akazi canje Gitega numva Nike yari hanze dusigara twe na Eme niho twagerageza gukora kuba twavuganye avant yuko bikunze wo byokundira kwakora rumwe kuba tutari turi kumwe twese yokora. Hanyuma imacarakora nanje ndacisha mu gatonya muga mu nyuma rero niho twaza kugaruka tuvuga ati duswe dukore Miro Team tumaze kuronka na support management. Ego hanyuma Emel Loveness avuga ati jewe kabisa ndamaze kuronka abantu bariko baratagura kwikorana jenyene, ndamaze gukora ibintu byinshi byo kunda ko subira inyuma, mwebwe bonne chance genda mukore. Hanyuma tuca turabicamwe turabikoranye nk'abantu b'abagabo kabisa kandi murabona ko babikora neza. Hama rero je bigituma ndabaje kino kibazo nuko bakunze kubibabaza kenshi kandi namwebwe abakunzi ba Buja TV ndazi muko murabiraba ndazi muca mugira Miro Team ko tubabona ari batanu gute usuge tubana ari babiri. Nivyenye rero simbiza yaje kubisigura kandi na Emel Loveness baragiranye ikiganiro hano aratubwira n'ukuntu byaba byaragenze bisa nuko ni nkuko simbiza aje kubivuga kandi rero bisa nuko kandi urukundo rutarahera urukundo rwa rundi nyene bwa bumwe bwa bundi nyene hagati yabo. Ikibazo ncaribaza kuri Simbizi watubwiye gukorera Igitega akazi gute birakorohera nuko mukorana na Niki kuko watubwiye kutabibujumbura Niki nawe akabibujumbura ubuzima bwe nibwo bijumbura wewe uba Igitega bigenda gute umbwira mu kurindirira? Mu bisanzwe iyo uriko urakora ikintu gikunda uragerageza gucitangira. Urumva mu mwanya mukenya mbafise ndagerageza ku managinga nkakora ku kazi hanyuma nabo nyene baranyorohereza kubera avant ko ndakajyamo nari nabamenyesheje ko sanzwe ndi muririmbyi ko rimwe bishoboka nkafatirwa. Iyo ndabibasabye rero barampa ku kanya nkagenda ngakora uwo mwanya mutonya ndagerageza nkakoresha neza kandi ibintu bikagenda neza. Ego Nick kuba muri babiri rero muri team sige muri babiri bro wibona gute man fresh canke usure kuba gakera bro birakaze vyataye niko muri zazi nyene man vyata oya sizazindi ni nyinshi nguvu ubu ni nyinshi cyane kubera ko ubundi muri team aho bigorera ni disponibility y'abantu bose icyarimwe kubera ko je ndashobora kuba ndi disponible Simbizi nawe akaba ari disponible uyundi umwe nyuma akaba atari disponible gatoya. Ni naco vyatumye na kimwe mu vyatumye tuba nk'ababa destabilize gatoya mugiyumva yo tubaye bakeyi turamenya ingene tujera umwanya wacu. Ego kubere ndashaka kwaza Niki nyene mbe Niki ko twumva ko ariyo mwatanguriye ko mbe nta yindi ndirimbo yo biryoshe cyane gusumbya goma waratubikiye man. Twebwe rero sinzi ingene abantu bigenda abantu bamenye ingene bavyakiye mugabo twebwe nakari nyuma karahinda. Turabazarati rero umuntu atarasohora rero nasubira kigane. Kabisa kumure rero muzihe collabo basibegereje gukora turetse gukorana nka Miro Team bonyene. Collabo ntavyo turiko turapanga tutareshe navyo turiko turapanga mugabo uwo kwifuza gukorana na Miro Team twebwe turi tayari mugabo kandi ntitwo umengo ubunyene duce dukora collabo mengo twaba tugiye kubakira ku bandi cyane reka tubanze twibake twebwe ubwacu inyuma y'indirimbo ya kabiri canke ya gatatu turashobora na collabo nayo kwitegura. Je ndavyizera yuko ibintu bariko baradukorera kandi niya image nyene izo cigaruka ya Miro Team ya kera murayibuka be yandiri mu
mwatambira ko mani murayuka kweli Yes. piga freestyle kidogo basi ngenza uko ushaka ntwara uko ushaka ariko wame wibuka ko rwaba urukundo yaba n'icubahiro byose ndabiyoka naco nyene ukimpe icubahiro naco nyene ukimpe wallahi abajama nizo sana urazi gituma mvuze ko ari so ama clip bakoze mwarabonye ibintu batweretse jaho sindahagera kuri clip nshasha ya go iyi rero iki icubahiro cyangwa nagira n'ikindi kintu mana atari icubahiro turavuga naco nyene mana gira ukime muri ya system ya kime nyene mana icubahiro nyene icubahiro ari akiwe mu cubahiro nta ndama n'icubahiro ndaba intellectuel ibintu je ko bingeza hano ego rero tuje kuri clip ya Burero nshasha clip ya Murero kuyibona kanizere ko nuko murayiraba beg ijya clip zijya script zose za twabonye zijya images twabonye harimo creation ziwanyu canke n'aba director zose bazanye ati mane maze tukorere kuri izi tatu meze gutya kuri izi location twebwe aba muri audio ya muri video hose ubwa mbere nico gituma tudakorana n'umuntu turaba ahubwo ninde atwumviriza ntituraba ngo naka n'umuhatari akora ibintu bikomeye cyane turaba umuntu tuza kumvikana tuza gukora kora rero imisi yose haba muri audio turatanga ide yaba muri video turatanga ide mugabo kandi na ide zacu ntiziba zuzuye na director na waragira ivyo ashiramo ego barabitubwiye ariko je ndacafise ibibazo byinshi mbaza kuvyerekeye clip video yabo nyene bega kuba iri muri Niko TV canke kabitari muri account YouTube yabo ya Miro Team biraborohereza niye avantage ihari bon ico navuga nka avantage dushobora kuba tworonka kubona iri kuri channel ya Niko TV nuko Niko TV cyambere ni irakurikiranwa cyane parapol yaho Miro Team kuri channel ya Miro Team kunakurikirwa subscribers Niko TV fise sico kimwe na Miro Team iyo ni avantage navuga kandi ugerageje kuraba naho igeze ukuntu iri kwiragenda amaviews iri kwirashikako biragaragara yuko hariho avantage yabaye kuri muze hanyuma sinovuga yuko hari ico bidutwara kubera avant yuko tubikora twarabivuganye biri mu masezerano twagiraniye na Niko TV urumva aho byari kwishirira kuri channel yacu byari kuba ari byiza ariko kandi ko twabivuganye na Niko TV yuko yoja kuri channel ya Niko TV nibaza ko atacira bitwara ego arabisiguye neza hama legend afite ikibazo rero kuri clip video bari gusohora turabonamo umukobwa mwiza atamba agira ibintu kuri kamera bamwe sine wivugira ngaho ibyo nabonye ariko arashaka kudusigurira kubera iki bashimiye kwerekana ujya mukobwa cyane ambizo bakamoblige ko atamba kujya bro naho to bivuga barashobora kubibona nacho baraza kwigora CK professional inyuma kamera araza kwibashira baraza kwiraba nukuri kwimara bro ujya mukobwa ndaki cyane ujya mukobwa mwabonye kumenga ujya mukobwa arabizi gutamba kandi rero ni makuru naroze umukobwa ni yazanye simbizi yazanye niki yamatani ibintu bikaze niwageze ama clip news ari abakobwa muri Miro Team man gusa turabarondera abashoboka ko twakorana kandi bashoboye ibyo dushaka ko bakora kubera ko ntitwaba tugiye ubwo kujya kunigenda twari kuzana umukobwa ashoboye gutamba kizomba canke slow canke zuba no twazana umuntu nyene atamba go urundi bira go ego ni umukobwa rero novuga yuko barabitambye neza kandi benshi munizeye ko muirabo muranavuga mwese muzotanga amanota ni umukobwa yatambye neza yabyigenjejemo neza mbe hajyanye nimbatarakaabanga bamuhaye amafaranga ngana gute ajya bintu yakoze we ari kumuha nkangara je no mwanga $1000 man twe twararengeje bamuhaye $1000 man twamuhaye amahera yarakwiranye nabijya yakoze yaratinze neza arabizi cyane kandi yararonse amahera kwiyena usanga ari banga ry'akazi kenshi nawe natwaje ati muri Buja TV bagomba amahera ngaho benshi sara man
urabona ko n'ibintu bari bya fresh sana bimeze neza mutagase ego kabisa muri ikindi kibazo nuko umukobwa baguma batambana niki gusa sinigeze mbona batambana na simbizi why bro oya urumva script y'indirimbo irafise ukuntu ibibanze je nimba byatanguye byo cyangwa umukobwa ariko ari bayamuzanye manye arakwandika ayo makuru ni nzizi yo mwaya oya twebwe tureba ivyo tubona kubera ari we batinze sana bagiye